ufise umustare wawe aruri yagwego uti rero wahama abaganda nabahama yigwe oya Mozambique yamuhira yari muhira nivyo ariko je kubwanje nta mahirwe abaganda bivanye nuko uravye bamaze kuba bikarifya muri no kane ariko muri class mabujya abaganda barabakane Mozambique ya kabiri peu importe wanashima ivyo vya pusu Uganda kugira ngo barekipera ama place meza urumva ariko byanse byo kuri baganda ba desevya abantu benshi ibitsindo bitatu kuri kimwe uba warushije cyane muri zino nkino nya Afrika uba bagusumbije cyane Zimbabwe na Benin batandukana ari bibiri ku bindi iyi ni groupe B muri groupe A Sierra Leone yatsinze Guinea Bissau bitatu kuri kimwe Cape Verde itsinda Mauritania igitsindo kimwe kubusa aha ni muri groupe F muri groupe C Malawi yatsindiwe muhira na Namibia ni esheki dasanzwe kuri Malawi equipe mu myaka ingahe yagiye muri CAN 2020 Malawi barakenye CAN Namibia ni equipe isigemeze neza Malawi buka yuko tuyitsinze na ugwego rumwe ariko kuburi muhira ugatsindirwa naho na Namibia iyi ni esheki kiki tuvugisha ukuri ko twarayitsinze natwe turaso turanganya urumva Gambi na Kenya aba nabo mu itsinda ryacu banganije bitatu ku bindi moto yaba ari avantage kuri twewe turi kumwe n'ubundi iyi ni groupe turi kumwe Gambia ni equipe yari imbere yacu ni equipe iri imbere yacu kugeza ubidusumba amanota 3 kuko kare yarabi iyindi match yo muri groupe B yari ya Libya na Angola kimwe ku kindi banganya Libya yagize shake ukwitsindi iyi match yari kubisize Cameroon kijibo mu kibanza ca mbere Gabo iyindi match yo mu itsinda ryacu Gabo yatsinze Seychelles bitatu kubusa bwira ni Gabo batsinze Seychelles canke ni Gambi banganije na Kenya Gabo batsinda Seychelles bitatu kubusa nariko mvuga rero Gabo ni iri imbere yacu Gabo kiditsumbya amatata Gabo iri imbere ya twese Gabo iri yambeyoboye nanye mvuze ati ikidusumbya 5 kuko yadusumbya 2 oya ego ikwije duze twese twebwe ndiko mvuga Gabo avuga Gabo ndiko mvuga Gabo yadusumbya 2 ubu unyici cigena kudusumbya 5 rero urumva ko hari anye ni Gabo buni ya mbere Gabo ucija mu kibanza ca mbere nivyo amamaci rero ariho kuri uno wa gatanu igiye c'isaha 7 Botswana itana mu mitwe na Algeria muri groupe G groupe H Guinea Equatoriale na Sao Tome et Principe Burkina Faso bakina na Djibouti ni mwitsinda rya mbere hanyuma muri groupe B kandi RDC bakina na Sud Sudan ini match yoroshe cyane kuri RDC u Rwanda rukina na Nigeria muhira bafise umumenyereza mushasha yitwa Adela Mrush abanyarwanda amenyereye kano karere koko yaciye no mu ntamba mu rugamba hamwe na Tanzania match nziza nabonye n'abanyarwanda bayiteguriye cyane batsinze match ya mbere muri match South Africa bayitsinda na Nigeria baheruka kwitsinda ahubwo muri baranganirije South Africa kori hari baranganyije Nigeria mari mu matsinda ya ico nabonye kuri no rukino ni cyakindi nako ndavuga twe turiko turabura ikibuga uravye no kuvuga no avantage bafise yo kwakira muhira nabonye no vuga kumbonesha kure ku binyamakuru byose byo mu Rwanda n'urukino bariko baritegurira koko ukiyumvira ati none ibiza kuva muri no rukino bijya bintu birapusa sinkubeshye oya basanzwe ari ba maneno mengi naho bakubitwa gute noneho iyo bigeze no vuga uri muhira wakira ako kantu nyene kakantu uvuga ati ndafise abandi nyuma ka motivation karakonta kuko nibibaze ebe bintu byo kumara imyaka myinshi mugani wanonzo tutakiriya muhira haragera igihe nyene intamba dusigaye tuzifata za Real Madrid iyo tufise match kamengo ni ikintu gisanzwe oruke ibindi bihugu bifise match bakirira muhira ibari ikintu kidasanzwe wanashima natwe twaravyibonera ko ngaha anyo twakira rero c'est pas pour rien novuga nko u Rwanda rugeze kuri etape yo gutsinda South Africa iyo bakiriye muhira sinkubeshe kikina yivi iyo twebwe twaza kugira imana natwe nidushigiwe nibi byago vy'ikibuga tuba tugeze kure yaho ata equipe nimwe yo dusanga ngaha muhira ngo tugire impungenge mwene zituko turagira jewe ni bibazo dufise ari byinshi ni byinshi ariko natwe kuri ico kintu cyo kuvuga ati turi muhira reka tutobibona ntikigihe twarasubiye inyuma yive hariyo byinshi byo gukora biretse kuba ikibuga gusa urabona iyi myaka ibiri canke irenga imaze tudafise ikibuga twarasubiye inyuma ku buryo yaho tuzotangura A0
apana byango ngo unye twakira muhira tuzotangura kumenyereza tutangure A0 apana bya biri ngo turi muhira tuzokina yaho tutari muhira reka tubirindire oya nawe ntucuji ari gengeri kinini sinkubeshe ntucuji sifi ivyo waruvuze ngo iyo avantage yo muhira itegezwa kuba continuity aho bitegezwa kuba motivation no we mbwira yuko ico subira inyuma rica urazi gituma avec novuga iki gihe kinini ya cyane gose novuga gihari donc ako kamoto canke iyo vibe novuga yarakatitse igarutse none nico ciyo none Alonso wewe wahora wakirira hanze igarutse hazotanga kikaba cyahora ingaruka yuko garuka bigasubira inyuma niya wewe wibaza yuko natwe twumviye reka ndabasigurira wibaza yuko nka match ya mbere tuzokwakirira ngaha izo rabwa ku rugero novuga gwaziriya match twariko twakira iki kibuga novuga kitukicakirira ngaha fois 2 sinibaza 2 ni gatoyi icambe kizoba gihari kwiza hazoba hari inyota y'abafana yo kwinjira muri intwaro bwa mbere ari abantu badebukiwe oya Rose none ubu ntibareme badutelefonane bariko barandika abantu bose bashaka kurera iyo match bari benshi mu masara atandukanye fata rero iberenga kuri stade intwaro bose bazoba bavuga ati amafaranga nzo yaranje kurabasa kunane stade ubu yaragutse si vya bindi bavuga ngo turugaye stade amatike yabuze tuzoba twuzuye hama vibe zo uribuka duheruka kinira match ngaha international ikomeye yari match ya Republique Centrafricaine imwe bakondobyo menga niba ntihenze niwe badutsinze bitatu igari yari fise vibe y'ubugesera urona yuko byari ibintu biryoshe fata rero ubu unye hari ikintu ciyongeye oya ico Alonso yavuze mugasi mu nzira we yavuze je nemera ko abantu bashobora kutazo kwitaba byasubiye inyuma kubera resultat ari nziza z'intama bon avec nizi resultat nyene ico naco ni kintu hanze ugasanga abantu batadebukigwa bararambiwa ka namba oya yaba resultat ari nziza hanze ariko bakagaruka bafise ico kintu cuko bazi ko izo resultat zari nziza ntaco buza ko bakoroka bagira ico rero nikindi sintuzenye bo reka turabe twako turavuga muri groupe kuma match y'uno munsi ariyo match ya twatugeze ku Rwanda ya groupe C indi match ya groupe C ni South Africa na Lesotho hanyuma groupe G haraza kuba match y'u Burundi na Cote d'Ivoire iza ko bigiye cy'isaha zitatu zi match zose ariko navuga mwongera ku isaha hanyuma Ghana na Chad nabonye nigiye cy'isaha zitatu Ethiopia na Egypte hanyuma Guinea Equatoriana na Somalia Guinea Egypte na Ethiopia na Egypte nabo muri mwitsinda A groupe G ni Guinea hamwe na Somalia hanyuma Niger na Maroc ejo naho nyari izindi match zibizi zoba ari ya Togo na Mauritania muri groupe B hamwe na Sudan na Senegal zo muri groupe B nuko rero vyifashe muri qualifiers za kane kuma match ahari giye kiracari tuzotanga ariko kubituraba twebwe equipe ya mbere gushika ubu muri classement y'intamba ni Gabon n'amanota 12 ino tuza gukina Cote d'Ivoire ifise amanota 12 twe dufise amanota 3 twe dufise amanota 7 bambe dufise amanota 7 amanota 7 twe dufise amanota 7 hanyuma izindi bambe izindi equipe ko zifashe ni gute inyuma yacu hariho igihugu ca Kenya n'amanota 6 Gambi amanota 4 Seychelles ya nyuma n'amanota ubusa bw'amanota nuko rero n'umwenda w'itsinda 23 nuko rero vyifashe mukanya rero hariyo equipe bambe yari ikinyamakuru usangwa yahaye ikiganiro ngo aza gukina systeme ya 3-4-3 iyi systeme irazibira canke irata irimwe akantu ko kuzibira irataka 3-4-3 izibira hagati kata ariho gusa ni na systeme ya Etienne ndayiragiye iyi systeme yaratugoye
iyi system nta bakinyi yarayifitiye N'abakinyi. umuntu musi kubera ko harimwo Marco Wymans aho ni na mitende gusa liste ntarayisohora Marcos kuko iri ikeneye abantu bo mu bakuluware baba full donc twe turakenya ba alphabet igi bikeneye ba alphabet kuko nibo biyongera kuri nabyo navuze bataka Marcos yo ikina neza ubonye ya systeme Neuze Etienne yayikinishamwe Jordi Riongora. Yacha mu bloka. Jordi Riongora yacha takara muri ya system. Iyo twataka muri yo sanse kuzibira umwe acamano agakwiza abantu. Reka rero tugende mu zindi resulta Nations League ku mugoroba wejo duhere ku rukino rwahuje Espagne hamwe n'igihugu ca Hollande. Match iratangura. Hollande kabisa ubona yuko ihagaze neza cyane ariko Espagne nyene ni Espagne mugani match yagiye kurangira ari 2 ku bindi equipe ya Hollande bazo kwicuza kuba batakuye amanota 3 haje ijya victoire batayikuyeho nivyo basumbije no vuga Espagne no vuga urukino ravye gu possession bari hejuru noneho kagaruka kuma occasion ba créa surtout no vuga iminota ya mbere nivyo yabagoye ariko guhera nko ku munota wa 20 gucyonye wabona yuko byukuri Pays-Bas canke Hollande bagize match nziza cyane gose ukavuga nk'ama element nka Frimpong yagoye cyane gose witwa Kurikirana Frankie de Jong muri mediane yabagoye ko zimije mediane ya Espagne yose hamukaza no vuga kuri uno Kodigapo nawe yaronse occasion muri zimwe nke yaronse hari yaronse nk'igitsindo bo yari equipe no vuga ya Espagne yagize ama difficulté menshi ariko ukabona ko nayo ma difficulté by'ukuri afise sense kuko je nabonye mengo iriya equipe ya Espagne nayo ni equipe hinduka cyane yarahinduye nko ku munsi wejo yahindutse ku bice byinshi cyane par rapport ya equipe yakinyero yatahukanye igikombe cya Euro oya hahindutse nde nande hahindutse benshi aba ba defense centrale reka ndakwereka defense centrale hahindutse umwe sivyo ku Barca niwe yari umunyegori no ujya nyene umunyegori ntaco nujya nyene ariko defense centrale hahindutse kukulera ntiyahindutse kukulera ntiyahindutse ko mvuga defense centrale bwa mbere Carvajal aragwaye iyo iri justifie ariko nyene nimba gwaye uza nubundi azoba ari mushasha inde uriya yamusubiriye Pedro Poro ariko ntabwo yabora kindi bo tuje muri mediane hari Zubimendi arahasanzwe kuko nawe yaje mu mwanya wande muri ero yarahari yaje mu mwanya kuko Rodri adahari Pedro asanzwe ariho numero 10 ntuzenya Daniel Mo yatanguye hanze muga urumva ari muri squad bien si hanyuma DC yatanguye konde buriya DC yakinywe n'uwitwa ko mediane yari ya Fabian Ruiz yari ya Pedri hamwe DC yari kuri Pedri yari DC ari Pedri Fabian Ruiz yari kuri Zubimendi Zubimendi zitandatu bon liste zazimeze Unai Simon Pedro Poro ku ruhande rw'ibubamfu no kuvuga muri defense centrale hahindutse nde nande defense centrale hari haki na Romanande na Laporta muga ku Barca yari muri squad iyi squad yarimwo yaragiye ku Barca muri ki Barca ntibamutwaye bamutwaye Jeux Olympiques okay Zubimendi yarahari Fabian Ruiz kuri numero 8 Pedro kuri 8 Fabian Ruiz yari imbere gato hanyuma Nico Williams Lamine Yamal na Morata nako mvuga list itangura babuze benshi oya ntibabuze benshi Alonso ari naco kumbure coba cabasubije inyuma inge nakwereke babuzemwo bangahe babuzemwo batatu babiri kubera imvune ivyo navyo nibisanga ahubwo je kintu mbona kuri iyi match iyi ni aha abatwaye Euro duharura abakinye final Unai Simon Lenormand Kukulera Pedri Fabian Ruiz Morata Lamine Yamal na Nico Williams iyi equipe ntiba yahindutse gose gusa ikintu je no vuga ahubwo igitangaza nabonye ni equipe nziza yande ya Pays-Bas abantu bayumviriza Verbruggen umunyegori akina mu Bwongereza Virgil van Dijk na Van Hak Gertrude kuri kabiri yaje mu mwanya wande wa Dumfries iyi ni absence bagize y'ukwicuza
hamwe na hato uyu yaronse na rouge nunyumviza aya mazina nawe hagati mu kibuga Reinders wo muri Milas umukinyi mwiza cyane gose Frankie de Jong wa Barcelona aba bari babiri bo hagati kuko bakinye n'abastopere babiri Cody Gakpo Kluivert Justin Kluivert akina muri nde Kluivert akina muri Bournemouth hamwe na Frimpong Leverkusen hamwe na Memphis Depay nyumviriye equipe iyi equipe imeze neza kandi cyo no kubwira aho rero kuri bench bari bafise Xavi Simons baracafise Matthijs de Ligt urumva mu mazina akomeye ba Noah Lang ari kuri nuze Daniel Malen nawe nyana ari kuri kuri bench na Freken uyu n'umunyegori wo muri Premier Division hariye muri urumva ni equipe nziza cyane ni nziza kuko abo Yves baranamenyanye nabone sivyo ni nkibi vya Espagne gusa Espagne cyo no uvuga ni Hollande c'est vrai amenyeranye Espagne cyo no uvuga nabonye nukuvuga yuko Espagne kibazo yagize ni Espagne ahanini twabonye no muri eho yahagaze ifashwe n'abana babiri ku ruhande barayifashije cyane gose ariko ku munsi wejo sinzi ko ari swaho muyiwe ntavyonzi Lamine Yamal ari diminuwe cyane oya ndiko nda match ya Espagne uvuga ko mu bakenye neza Lamine arimwo kuko nk'igitsindo ca mbere ni travail yiwe travail yayikoze ni naco gituma hanabaye Dora Font amubwira ati twabonye Lamine Yamal ati implica cyane gose comme avant aravuga ati ego ari impinduka twashaka kugira kuko yaramusohoye yinjiza Dani Olmo yinjende yinjije ligne d'attaque yose yarayisohoye Lamine Yamal Uriya Morata na Pedri acha yinjiza ba Jose Perez Mikel Morino ba Oyarzabal Oyarzabal niwe yamusubiriye rero byumvikana nabonye amawingers yande ndavuga niko Williams na Lamine Yamal ego ni beza niko gutsinda igitsina ariko ya poro yabinye yari yitezwe cyane gose ko abana bakuri ibintu bikomeye ntiyaboyeho cyane ariko nikindi nabonye habayeho ukumigwa cyane gose hagati reka tuvuge absence y'uwitwa Rodri nubundi yagarutse muri reka tuvuge mu buryo buri tactique vraiment Hollande yari nziza umva bafise match retour si byiza urumva bazokucuza kuba bagize bashoboye gutakaza iyo match muri ubwo buryo Mikel Merino kwera meze neza muri no mbisi numero 10 wa Arsenal ifira ikunda gose kabisa numero 10 wa Arsenal ni kindi kintu nta match datsinda ifira ikunda muri iminsi nuko rero bibiri kubindi hagati ya home the match Geno giru ya mukinyire ndazi kuko yatsinze igitsinda pass decisive ariyo ni poto yakubise n'umukimiza Milas cyane Gakpo rero niko Williams yatsinze ku munota w'icenda ku ikosa rikozwe n'umukinyi w'inyuma wa Peiba Suriya nyene hako ujya yaronse rouge yego niwe yakoze iryo kosa Lamine Yamal mwaka umupira aha Pedri arondera niko geste y'umuataka nyene kuzunguruka atera umupira abona igitsindo Cody Gakpo ku munota wa 28 Tijirendes ku munota wa 46 hanyuma niko bambe Mikel Merino ku munota wa 93 mu gihe Jorel Hato yashoboye kuronka rouge ku munota wa 81 nibaza ko ariyo yahaye n'inguvu Espagne kugira ngo bashobore kugenda bashoboye kuronka iyo ntuzenya iyo egalisation ya hariya muri Hollande kubera ko match kurikira bazoca bayikinira muri Espagne mu rukino rugiye gukurikira reka turabe urukino nago gwahuje Ubufaransa na Croatia ibitsindo bibiri burya se barajyaguye bana dutabuje amatike yaje sawa tabuje benshi kwe no mu gitondo byose bajyandikira ngo waratubeshe wari witeze ko Ubufaransa gotsindwa gusa icabonetse c'est une déception ku Bafaransa bavuze bati on croyait à une équipe ikuze ya Croatia ariko l'experience yari bonekeje ati Abafaransa twarabaye déçu n'abakinyi bari on fire muri kino gihe Kylian Mbappe na Ousmane Dembele ataco berekanye uko bari bitezwe Rwanda ko mwani wewe ntiyari top cyane
ariko bavuze bati nubwo bimeze gutya turabona Ubufaransa ivyo berekana mu equipe yabo sivyo batweretse. Jewe ikintu nabonye Alonso nuko umuntu yatsindishije match ari intuzenye umumenyereza yatsindishije match yakinishije ibintu bitabaho. Urabona aba bahungu forme barimwo yamugoye kujira kuba plus vyamunani yakinye 4 3 1 2 Ousmane Dembele yabaye umwe ari nyuma yabo babiri Colomwani na Kylian Mbappe wabura Kylian Mbappe umva Kylian Mbappe ntiyamuhaye attaque ntiyanamuhaye na couloir gauche yakinye ibintu umengo bintu Mbappe sinzi ko aravye Alonso Mbappe yakinira hagati cyane Colomwani we sinigeze ndanamubura muri match iyo yakina ibintu bibiri simple nimba yari gufata Mbappe akamushira ububamfu oya ndabira kiki ufise Mbappe Colomwani na Dembele bikunaniye kuba plus fata Colomwani mushire kuri point Mbappe mushire ububamfu hanyuma Dembele nawe mugubizi wa iburyo turakina neza yakina mugabo wewe yagize ibintu bya 4-4-2 idafisa uko na form ifise nikindi nacho liyamiriye ikintu rero nabonye simbona yuko uriya Genduzi yoza muri urakoze cyane Gwenduzi nawe ni umukinyi bafise ubu kuri forme uretse ivyo byuko kwizina we wari muguwe muto mu bari hari ni nawe yakina niwe yanaboneka muri mediane ya le joueur le plus en forme muri mediane y'Abafaransa ni Gwenduzi no mu vyakina wabona ko ari wazunguruka gusa ariko uri kuraraba nyimba Abafaransa bageza ahantu Rabiot Gwenduzi na Chouameni ari bo bakina muri mediane tuzi mediane y'Abafaransa yabitwa ba Pogba Ngolo Kante na ntuzenye n'amatwiti urabona ko ari abana batarasubira ikintu jera ndo marka rero no babwira nabonye mishusho Didier Deschamps nkiya Pep Guardiola ndavuga ni uyu mugabo ntiyamenye ryari yo gusohoka parce que iyi cyane biriko biramunanira gose iyi nouvelle generation rero yanse kuyisohoka batirikere kuko ya generation do hiwiwe yaragiye hasigaye na Mbappe ari mutoyi Mbappe yari muto igari kujana nayo mfatira ibitsindo vya Mbappe muri Real Madrid mfatira vya Dembele muri Paris Saint-Germain mfatira vya Colomwani muri Juventus yari umfatira na ba Barcola ukuntu bariko baritwara umbwiye ko Ubufaransa butsindwa 2 kubusa budatsinze nico nokubwira yuko Alonso uyu yari kumenya kiya gihe ero ibaye nabi gusangira ngo yanse kugenda avec l'image yari ifisi ya ero uyu mu bisanzwe kuva 2022 abantu bari bazi ko agiye gusohoka Zidane yayiteguriye kwinjira urabizi uravyibuka ariko kukina finale agarukiye ku intoki zigaruke ku gikombe yavuga ati nawe n'umuntu yatwaye mondi yari heru ubaga kina finale uyasokweruka baca bamwongera amasezerano ero rero kujya kuntu yamunaniye uraye ko Mbappe bari down aba Griezmann ariko wacavuga ngo ndongereje nzoheza muri Coupe du Monde avec une nouvelle génération nk'iyi abakinyi wari ufise bose bagiye wo rero hari hakenewe ko haza umukoca wundi mushasha akorana naba bakadugana batangurana yobaka ivyiwe bishasha wone wombwira yuko uno munsi defense ufise Saliba ni mushasha kuri wewe Konate ni mushasha kuri wewe sivyo Luka Dinge ni mukashasha kuri wewe Upamecano uko nyene ukajuja hagati mu kibuga aba barabyo ico gihe wabahamagaza ni wona bakinisha ariko ubura batitende ndeskitable aba Chouameni ntibigeze baboneka muri nani wari ubafise kuri attack ufiseho nani Mbappe gusa ni wari ufise na Dembele yaja muri squad ariko ntiyakina yaragomba inota 5 inota 10 gusa rero vyumvikana hari hagezaho Didier Deschamps avuga ati jewe yaje nashe wanje Raphael Varane aragiye Pogba si hari Ngolo Kante aragiye Griezmann aragiye Olivier Giroud aragiye reka nanje ngende nabo parce que aba anye bategurwe n'uyundi ashobora kuba atangurana nabo nishwe je nabonye ruko ubona rero equipe ya Croatia yoyo ya mari groupe yimereye neza baba Budimir kuri attaque yabatsinda igitsindo Perisic aratsinda ariko raba mediane yabo Luka Modric arazunguruka umengo niyage kwiza imyaka 25 wiko ko bananiwe penalty aboneka Marica naniko bananiwe penalty Kramaric nawe gutyo Vardiol inyuma hoho ico nakunze rero bariko barongeamwe n'utuelema dushasha kuko ino ni equipe yakunda kubigendera ku bantu bakuze cyane
bariko basohoka neza. Sutalo uno mukinyi w'inyuma Sutalo ba Stanisic bose aba rero ni match rero yabaye mu mwuka mwiza cyane kiki kuko buriya yatanguye bibuka umugabo yitwa Jean-Michel Nicolier. Uyu n'umufaransa wo mu myaka yaza 66 urumva yabaye umusoda wa Croatia muri za ntambara za kera nyene za Serbia n'ibintu nk'ivyo. Uyu rero akaba yapfuye itariki 20 z'ukwa 11 mu 1991. Akaba yapfiriye rero yagwaniye cyane Croatia muri ziriya ntambara. Akaba rero yapfuye muco bise muri massacre za Vukovar. Ni massacre zabereye mu gace kitwa Vukovar, ubwicanye bwahitanye abantu 250 bishwe n'ingabo z'abaserbe. Hanyuma rero uyu mugabo kubera ubutwari bwiwe kuba yaragwaniye kino gihugu ca Croatia bashoboye kumudekora no kuvuga kumuha ikidari kumwibuka kumushira mu bantu bakomeye na president wa Croatia muri 2011 wico gihe sinze ko ari wagiye hari ubu yitwa Ivo Jovipovic. Umva kumwe bavuga bati uyu turamurokonesa mu bandi bantu bagiriye akamaro. Hariyo rero banderole yari manitse hariya. Umva n'umufaransa mugaye yakoreye cyane igihugu cyande ca Croatia muri zo ntunzi. Rero iyo banderole bayishize mu kibuga kugira ngo bashimira abafaransa bari baramutse bakira Ubufaransa urumva babonera akajyo kukumushimira. Duhaye intwari. Urumva rero ni match yabaye mu mwuka mwiza umeze uko naco ni kintu cyagarutswe ko cyane kuko n'umuntu abantu batamenye muka Croatia bavuze ati nubwo atamenyekanye reka tubabwire ko ari mu Bufaransa muga tushimira imyaka yacu yose. Ko nabonye n'ibinyamakuru byinshi cyane byo mu Bufaransa byazindutse za Le Figaro zose zazindutse zandika zimusobanura noneho zamukoze ko izo recherche zimbitse. Uyo mugabo yitwa Jean Nicolier. Nicolier niko yitwa Nicolier. Niko yitwa. Reka dusoze ku match nyabaki yindi yari hari ejo hariyo match nziza nyinshi. Match y'Ubutaliyano n'Ubudagi, DSFC ku Butaliyano gutsindwa 2-1 bari ku gihugu cyabo. Ni ubona yuko Ubutaliyano kabisa bwagize sheki ikomeye gose gutsindwa iwabo. Abadagi bitwaye neza rero ndabona match rotu itazoborohera bari mu Budagi. Nizoborohera na gato. Ni match itazoborohera batsinzwe nuko bahitanye no witwa Calafiori yayibabariye mwe yo match ariko na Portugal gutsindwa nande na Denmark nayo yari Denmark nayo yananiwe penalty. Eriksen uretse na nuko Cristiano Ronaldo yagiye kongoreye umunyegora zero umugabo twarakinanye muri Manchester atera hariya. Denmark uretse n'ivyo onye yabaye nziza no mu rukino rwose muri rusange kuko wabona Portugal ivyifundikana na byose atana ma occasion uvuga bigeze banakre ariko Denmark bageze imbere y'igori bakreya occasion kazibona. Rero ni equipe ya Portugal nayo nyene byo kuri ya Alonso vyavuga kiki ntushobora kubitahura nta kubwibiharuro. Tire 23-8 cyawumva za Denmark 23-8 zonyene. Izo ni tire muri rusange. Tire cadre 9-2 cyawumva. Equipe irimwo Cristiano Ronaldo. Gusa Denmark yari nziza. Gusa ico nabonye kuri iyi match nimwe nabwira Alonso ku munsi wejo. Umumenyereza wa Portugal arakwiye ego c'est vrai Cristiano Ronaldo mukinyi mwiza Roberto Martinez. Cristiano mukinyi mwiza afise ibitsindo 5 muri Ligue des Nations ariko avuyeyo atatiri cadre nimwe ateye urumva avuyeyo atana interception nibashoboka ngo gwafashe abandi agira iki. Rero ico novuga c'est vrai simbona umwataka bahari c'est vrai kumukinisha kuri attaque ni vyiza afite ibitsindo 5 ariko oya Cristiano niwe virisi muri ya Portugal. Novuga yuko Cristiano nagifise ingufu zo gufasha Portugal ari umukinya tanguye mu kibuga. Nico rero mvuga nti nakura mu bishobisho kuba kiri hariya muri squad
kumwicaza hanze n'ikindi kintu kigoye niyo mpamvu ndamwise virus kuko umumenyereza yubahutse ico kintu utwarabibonye muri 2022 yahise agenda kuko bakubwiye muri Portugal kiki Cristiano ni hamwe nyene udashobora kugereranya ijambo ry'umukuru wa mbere hariya mu gihugu mugabo Cristiano Ronaldo afise influence iteye ubwoba muri Portugal bakubwira uriya rwarugabo rumwe birukana rwarabayero gwitwa Gui Santos ruriya kugira ngo gwirukanwe byavuye mu mubonano Cristiano Ronaldo aheje kwigirana n'umukuru w'igihugu urumva iyo influence n'umuntu afise ako kantu kukudaharura ibyo bya rusange urumva France ndavyanse muri Ligue Nationale muri Portugal afite no bitanu ariko navuga ati umukinyi nk'uyo iyi match ro turazokinira harya narabinge nabihindura biragora kuko na munsi Alonso urafise mediane nziza urafise abawigazi beza none mbega no munsi attaque numero 9 Cristiano eske ariko nane nkiyumvira none ashire yonde oya nyumvirizi no equipe wobura umukinyi yari iyo ngo iyobowe muri mediane Joao Neves na Vitinha bamwe bakota Liverpool ejo bu ari bitangaza baguruka imbere yabo Bruno Fernandes imbere yabo Rafael Leao ku ruhande Neto Kurundi Neto wa Chelsea urububona Nuno Mendes ku ruhande rw'ibubamfu inyuma Diogo Dalot Kurundi Renato Viega muri defense hamwe na Ruben Diaz equipe nziza iyi equipe kabisa ariko ukacubona zero tirikadre ku mwataka mufise match yose kandi ndabona ngani yavuye oya yova chefu zero tirikadre umukinyi problème utakayikina 60 utakayikina ntuvuga ati ndamukuremo kame nge turabe ngaha abakinyi yashize hanze yicaritse ndabira equipe itaba ifise aba bantu zenya bose ba Bernardo Silva baricaye ba Ruben Neves baricaye Antonio Silva baricaye Joao Paulinho Paulinho ka Bayern Munich urumva aricaye ba Jose Sa baricaye Jose n'umunyegoro no munyegoro ba Diogo Jota ibaze nk'ubu rero yibise yose iyo wona Diogo Jota Diogo Jota ndiye kumana 20 minutes kwe oya Cristiano yari jema rankurikiye na match zo muri Arabie Saoudite vraiment Cristiano ni yatsinze ni hamwe nye uvuguti byose bimwubakiyeko mukasoma ukinyakiza muri travail akore ikintu cha kuvuga 20 minutes Jota ramerita gutangura mu kibuga imbere ya Cristiano Ronaldo nakuremo ibishobisho kabisa kugira ngo Portugal itange umupira mwiza Argentina nayo bambe Brazil yatsinze equipe ya Colombia ibitsindo bibiri kuri kimwe igitsindo ca mbere hakirikare cyane ca Rafinha ku munota wa gatandatu abantu bati wa muhungu noneho imbere n'inyuma hose arakonfirma ariko igitsindo kiri sensationnel ni ca Vinicius Junior ku munota wa 98 kuko ku munota wa 96 Luis Diaz nawe yacishijemwe aratsinda kimwe babiba bibiri ku munota wa 98 baza gutsinda igitsindo ca kabiri Vinicius aza kurokora uno mugwi wa Brazil mu gihe urukino rukurikira baza cakina na Argentina match ikomeye cyane Argentina irgo ntibakina bakino no musi bakino no musi reka twakira amatelefone makeya dusome n'ubutumwa bukeya hanyuma dusezere gutyo ariko intamba abantu baravyumvise rero yuko intamba zozo ni kuri uno munsi nabonye umenga abantu nibabwirane kuko twebwe ikitari kuri Canal buriya uretse ko tutanakivuga mugabo kiba kigoye cyane Allo 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 Oui. Yego
intamba ziza kukinira ku kibuga cabo cyo muri Maroc citwa Stade d'Honneur de Meknes Stade d'Honneur de Meknes ya kibuga ma Alonso kiba cabaye gwacu ndabona kwakira abantu biriko biragorana chance abe pardon witwa Hari ejo ya telefonye ambaza match yokina janga ndamubwira none byabaye amazi bataburiye hamwe yoba yatabujwe na Espagne ko ani je twararabanye match ya Espagne noneho twarabiyiwe twarakaba ku Bufaransa urazi baryoshe za nyinshi muga iwewe yahaye Espagne aha Ubufaransa aha na Portugal ahubwo yahemukiwe na nyinshi navuye ngaha Alonso ahubwo zose navuye ngaha mvuze ni match ya y'Ubufaransa na Portugal niho hanaye victoire camvuga abandi ko batsindana abandi vyarakunze ariyo muwe wavuze ko twakira umuntu zizotsinda none sijya reka twakira umuntu allo ego ne sawa Jamari mukibenga Jamari ego mukibanga ni gute ego ndamukiriza ni sawa amahoro tiki naro yambo cyane ego duwa kwijamba hama ni sawa kuri turashimye ego hama inapa natuzobikora zikiro no munsi no munsi ego hama rero mutekundabira muri Arsenal abakinnyi ariko barasohoka no ariko bariko allo nta bariko barasohoka ikintu kijanye n'amaklub mubanze mu cihoze basha turi mu ndwi y'ama equipe nationale mwubahe ibihugu tuzogaruka mu kwezi kwa mwubahe ibihugu ubwa